cyangwa ugasanga n'abahungu abasore gusa Mwana kuravuga imbere ya kamera. no barakumva abantu bawe baragutahura ibyo uri kuravuga cyo dukeneye kumenya ukuri hagati ya bijya byahabaye kijya gihe Sami aca atangura gupostinga ku stati ibiki biboneka yuko byamubabaje wowe nka Kanyana kijya kintu wagikoze ku buryo bwo kumubabaza Sami canke nuko mutari mu rukundo niyo mpamvu wabikoze nk'ingene umukobwa ashobora gukora ikintu yiyumvamo ibyo uri kurazana ngaho wabikishije muri iyo nzira byo byogora kwishura byo kugura kwishura reka ndakubwira ikintu kimwe. Ladies and gentlemen, bakunzi ba Kanyana, bakunzi ba film, bakunzi ba Indundi film niko no vyita. Tumwitende Kanyana amazina yiwe yose. Tuyisenge Jacqueline. Tuyisenge Jacqueline ariwe bita Kanyana. Kanyana mumenyereye mu mafilme atandukanye, mu mafilme ndundi, se mafilme y'abatanzania cyangwa y'abanyarwanda. Be warigeze gukina mu Rwanda muri Tanzania? Maze kina mu Burundi gusa. Ni kuvuga n'umukunzi abakunzi ba filme ndundi bazi Kanyana nk'umukinyi wo mu Burundi, umukinyi wa filme ndundi. Nkuko yababwiye yitwa Jacqueline Twikeze. Tuyisenge Jacqueline. Tuyisenge Imana. Kuvuga urahimiriza abantu kusenga Imana. Uko bisigura. Tuyisenge Jacqueline. Okay, bakunzi ba filme ndundi twinjiye tujise muri real life of stars nkuko mwabibonye previously twakoresheje Stone na Sisi mu buzima bwabo usanzwe kuri bimwe mutari muzi kubyerekeye ubuzima bwabo life background bamwe mwarashoboye kumenya ingere babayeho muri bijya mwahora mubiyumvira nkuko benshi babivuga ngo barafakinga life that's they do the plank kuri social media kugira ngo barabe yuko ubuzima bubandanye ariko uno munsi turi kumwe na Kanyana urashobora kuramusa abakunzi ba filme ndundi abakunzi ba filme ndundi bose muri rusange amahoro y'Imana abanye namwe ndabaramukije cyane mumve ko ndabakunda mumve ko ndabishimiye kubera ko atamwebwe nta jewe ndibaza ko mwabyumvise atamwebwe nta jewe ako kantu karasobanutse cyane kuwumvise yabitahuye neza na neza Tuyisenge Jacqueline ariwe Kanyana hoba hari irindi zina riri haruguru yiri canke nayo mazina nyene Tuyisenge Jacqueline Kanyana ariwe Kanyana nta rindi nayo ntihazihigere umuntu azo muha irindi zina atiyise wewe murumva yuko afise amazina abiri yahawe n'abavyeyi na rimwe rya filme Tuyisenge Jacqueline hamwe na Kanyana mumenyereye cyane kwa Mr. Sami Kanyana twinjiye in deep in real life your life I mean Kanyana ninde Kanyana abantu bamuzi gute kuri bijya batazi ko Kanyana mu bisanzwe n'umuntu yimereye gute Kanyana ninde Kanyana n'umukinnyi wa film turazi Kanyana n'umukinnyi wa filme ateye gute mu buzima kuko en fait abantu barakunda kuvuga abakinnyi ba filme benshi barafakinga life ashobora kuvuga Kanyana n'umutunzi afise amafone afise iPhone afise ubuzima bwiza wowe babwira iki abakunzi biyumvira uko maybe wowe ufise ubuzima busanzwe ariko abantu bakaba biyumvira ko ufise ubuzima burenze ni kuvuga Kanyana life background ko mu ncamake wowe bagufate gute nk'abakunzi bawe bafata gute so Kanyana ndi umuntu asanzwe uko nyene bambona ni konta Kanyana n'umwana wa kangahe iwabo gatatu bisigura ko uri uwa nyuma canke niwe utangura muri famille oya numva ndi wa gatatu ndabandi wa nyuma gute no aho hari abana batatu batoyi cyane abandi ni batoyi bari bakuru banje babiri b'abahungu ariko ndi mukuru mu bakobwa uri umuhererezi ndi mukuru mu bakobwa umva hariho abandi bakobwa nyene batoyi banje sawa mwumvise Kanyana
Mbe Kanyana tumufatire mu idini ryihe kuko benshi barashobora kuvuga kubera ko mubajije uko yaba ari umuzirimane ari kuba yitwikiye mu mutwe urumva hariho benshi usanga kubera ubusitare bataka imico n'akaranga ibiti n'ibiki. Kanyana n'umukizwa n'umuportuye n'umusilamu umukizwa so bwa mbere naho nasenga mu bakatolika mu nyuma ndavayo ndasenga muri JJC ndabatizwa ko hama nuko ndasenga rimwe ko turagenda kuri eglise. Bakunzi ba Kanyana, bakunzi ba filme Ndundi, mwamwumvise Kanyana n'umuntu Kanyana n'umuntu yitonda canke no kwinyegeza no kwihisha mu bafana? Kwisha mu bafana mu buzima busanzwe sinitonda cyane birenze kandi sinkubagana cyane birenze. Kubw'ibyo ntufinafina n'abantu? Yo tubatera inkuru turafinana uretse abantu bakuze n'abana bikibuse tubatera inkuru nyene bikenewe. Ikintu cyose n'umwanya wacu ari umwanya wo gukina n'umwanya wo gutebura dubwiye ngo nitwo kwa matuba nitwobaseriye muri ubu buzima ibihe byose ngo tubishobore. Okay. Jewe Bakunzi ba Kanyana ndibaza muri kumwumva ari imbere yanyu kenshi na kenshi iyo mushaka kuronka ibisubizo by'ibyo mwabagije muri commentaire gusa urandika akajambo nawe nyine aba ariko arabibona arashobora kukwishura ashobora kuvuga Kanyana barigeze kungara ko days ago ukandika hajya nawe nyine ashobora kubona ikiganiro akavuga uyu muntu arambeshe agakomanta hajya akavuga urambesheje Kanyana n'umuntu nitonda. Biragoye kumubwira ko umuntu yakubwiye ko wamugaye ko kumubwira ati kwakubeshe cyane kumva ko avuze ukuri biragoye. Uretse ko hari igihe uba uri kuragenda nk'ahantu urihuse dufate ukahura n'umufana Kanyana ni sawa ego ni sawa kamuramutsa fresh ariko kaca ashaka ko mumarana umwanya nawe ufise umwanya muto hari ikindi kintu uri kurakuje gukora bikaca bituma uwo muntu akubona ko wagize iki wamugayeko cyane arakwandikiye message uwo mwanya uratevye kuyishura agaca kwandikira message zibwangu y'igitabo iva hariya gushikira yagiye muri cyanda kwaza ari umumama madame gati madame aho no musi gusunyandikiye mu gatondo nuzi ko ndavyuka nuzi ko nkiryamye nuzi ko navyukiye mu kazi none ibi byose bivugiye iki shora kuca ndamushura uko ariko ndamutahura kubera ko wewe bafise ukundi kuntu bashaka nka kugira ngo dushobora kwifuza ikintu ko tugenda uko ariko bikanka nikigende kujya nyene je ndabatahura uvuga ko ngara ndagutahura ariko ntabwo mba ndabigize ndabishaka ndakugare kugama n'ibimari iki. Okay, let's dig in. Kanyana reka twinjire rero mu kiganiro cyacu nyaco. Kanyana uri umukinyi wa filme uramaze gukina amafilme menshi cyane. Kuri uno mwanya duharura amafilme angahe umaze gukina? Ntabwo ndazizi ariko reka dufatire iya mbere n'iya nyuma wibuka. Iya mbere n'iya nyuma kuko kenshi nizo filme abantu bakunda kwibuka. Iya mbere natanguriye ko n'iya nyuma mpereje. Filme ya mbere natanguriye ko bakayikunda cyane ni Kanyana niyo filme ya mbere watanguye kwinjira kuri kamera? hari indi natanguriye ko Intabarigo kandi umva mvuze je natangiye ndi actrice ariko harimo izindi nakinye mu mwobo w'urukundo banyinjiza moto. Okay, iya nyuma nakinye yaheze ni Iryosozi rya Blondine. Iryosozi rya Blondine ni kuvuga niyo filme uheruka gukina ndi actrice uri actrice ariko hari izindi featuring hari izindi ngenda gukina ahantu. Okay, Kanyana tukiri ngaho nyene ni filme yahe umuntu ashobora kuguhamagara ukine ukanka ukavuga ngaha naho woma amahera sinokina? Umuntu wampamagara nje gukina mbehoho imbere yuko wishyura ico kiganiro iyo umuntu aguhamagaye gukina filme uhora umutegeka kubwire history in short canke umubwira je ibyo uzana byari byose ndakina? Oya arambarira story ya film. Okay, ngaho nyene ni story yihe ushobora kumva wowe nk'umu actrice ukavuga jewe iyi naho woma amahera sinshobora kwikina? I mean whole
ushobora guperforminga muri iyo filme bakubwiye nka history ukavuga jewe iyi histoire ngene ndayumva as I am actress I cannot perform. Urabona nise ntegereje gukina, urazi impamvu imwe mba mvuga gukina kubera ko mba nje nk'umu actrice bigiye ubuzima bwanje mba mbayemo, kandi urumva ndumviriza iyo story ashaka gutanga inyigisho yahe, mbonye bibaye ngombwa ko harimo inyigisho agiye gutanga nanjye ndavuga ati nta kibazo, kubera ko mu gukina filime si ubuzima bwa nyabwo tuba tubayemo, tuba turiko turakora irya ni filime, ni ubuzima bw'abandi bantu bo bashobora kubamo cyangwa baba bariko barabamo. Rero umuntu yanditse story akambwira ati ndagukina uzoze gukina aha n'aha, igituma ndamubwira mbwira story ya filime yawe mbere na mbere, mba shaka kugira ni menye ukuntu nza kwitwara, menye ukuntu mba nkeneye kwambara kugira ngo numve ubwo buzima bw'uwo muntu wundi ko noshoboramo kubaho nk'urya muntu nyene bashatse ko akora ico kintu. Okay, impamvu nabajije ko there are some people they criticizing I mean the performance of navuga performance yo gupfa muri film. Hariyo umuntu amaze kumva izo role avuga je I cannot do that. Hariyo wundi yumva role agiye guperforminga muri ntuze actinga muri film niyo kuboregwa mu ntango mpaka kumwisha wa film. Wewe izo scene ntizora ziguha gutinya kugira ubwoba bwo kuziperforminga muri ntuze muri film? Gupfa nta kibazo na kimwe. Kuboregwa naho gusa kuboregwa biraruhisha. Ni kuvuga bisigura yuko uraruha mu mutwe karaba bajyana guma iki biraruhisha mu mutwe tu. Okay, inyuma ya filme Kanyana akora akazi nyabaki? Nkora business online, nda postinga cyane ibintu by'impuzu, ndadandaza cyane ibintu by'impuzu, tuntu tumwe nyene musanze ndavuga ndiki sinzi ko nabivuga. Uri mu business woman? Ndakunda ndi mu kazi bro, sinavuga ngo nkora iki no, akazi kose gashobotse mbonye ko nogakora nyene fresh kakanyinjiriza udufaranga fresh ndatumika. Kuri uno mwanya warihaye ikiringo cyo kuvuga ubu nakoze the last move ntegeza kuruhuka umwaka imyaka 2 canke umwanya wari wose ubu umuntu yo gukenera ko gukina filme yo kurondera? Iyo mwanya wari wose urandondera tukavugana tugapanga urashobora guhurana na umbwiye ati dukorane muri ino ndwi, nanjye muri iyo ndwi umuzigo wanje washitse, ni gutanga abantu bagize komande, ni kubaha imizigo. Iyo ndakubwira ati nyihanganire tuzokorane mu yindi ndwi. Urashobora kumpamagara kandi twese utundi tuntu tumfatiriye akakubwira ati wonyemerera basi ukazokora undi munsi, uko nyene umva duteguzanye duhana umwanya hama tubone gukora fresh. Okay, ndibaza abakunzi ba Indundi Film, abakunzi ba Kanyana muri kumwumva ari imbere yanyu, comments below ukamubaza ico ukeneye muri bijya tutamubajije. Ariko reka dusubire inyuma gatoyi. Kanyana wabuze lastly wakinye film, ariko muri filme twakubonyemo twabonye umengo hariho umuvuduko kugabanuka wowe gukinana na Sami, Mr. Sami. Hoba hari ikibazo coba kiri hagati yanyu ku buryo muri no minsi mutagikora akazi kenshi nk'uko mwabikora ubwa mbere? Mukama so tuvuga turi muri real life ngaha nta bubeshi, ni kuvuga ubeshe gusa gatoyi ku bakunzi bindu Indundi Film, bakunzi bakanyana. Harashobora kuba hari umuntu ariko araba ikiganiro akavuga jewe biri hagati ya Mr. Sami na Kanyana ndabizi, hama ngaho ukabuje kubesha, urumva ko baca bakubeshuza. Ngaha dukeneye ukuri. Is there any circumstances that happen between you guys ku buryo mutagikorana ibintu nk'ibyo? So rero nimba turiko turi mu kiganiro cyo kubwizanya ukuri, reka ndeke kubesha.
muri kino kibazo ni ukuvuga abakuzi ba filme ndundi abakuzi ba Kanyana ntibakeneye kumenya ukuri hagati ya wewe na Sami. ntunteranye nawe n'abakunzi banje. Mm. So sinovuga ibintu birebire ariko je nta kibazo mugabo musanze je mbona dufitanye je nawe. Yoba ari akazi kagabanutse canke yoba ari kontra yaheze canke hoba hari ibindi bintu byihishije ku buryo mutagikorana cane? Mbwira ngo uje mbabarira. No, we need the truth. Mbabarira none. Okay, nakubabariye ariko nawe mbabarire nyishure. Nta kintu na kimwe. Mbabarira bro. Nta kintu na kimwe. That means Kanyana na Mr. Sami nta gwanko. Ntago Ni kuvuga nibikorwa gusa byagabanutse. Ndibaza kuba kandi mu nabitahure kandi ababwire inkuru shasha. Ikintu kimwe mu namenye. Muretse ko filme duse ntaba ndazirimo jewe. Simakambe ndazirimo ariko gusa byatanguye gusa mvuga ati jewe ndafise ibintu ngomba manze njemo manze mbemo gatoya. Nabindi abantu bawe baragutahura ibyo uri kuravuga cyo dukeneye kumenya ukuri hagati ya bijya byahabaye kijya gihe Sami aca atangura gupostinga ku stati ibiki biboneka yuko byamubabaje wewe nka Kanyana kijya kintu wagikoze ku buryo bwo kumubabaza Sami canke nuko mutari mu rukundo niyo mpamvu wabikoze nk'ingene umukobwa ashobora gukora ikintu yiyumvamo? Ibyo uri kurazana ngaho wabikije muri iyo nzira je byogora kwishura byo kugura kwishura ariko reka ndakubwira ikintu kimwe byose ibintu bishobora kumubabaza cyo byose ibintu bishobora kubabaza umuntu ari wese mutari mu rukundo biragoye kubyuza babaza umuntu nko kandi nyuma yahajya naragatse ndakintu byose zijya Blondine ni Chris nibaza kiva abantu nta na hamwe binahuriye so uretse stati bivenge n'ukuntu abantu basi badufata bivanye nuko kuntu basi ntari ndahari amukabona zindi stati nimba yifite ibindi bintu byiwe yararimo ko je ntazo nabonye vra. Okay, ntazo nabonye ntajonzi nta nakimwe. Akabazo k'amatsiko ujya yari umukunzi wawe cyangwa yari umugenzi gusa? Bana gitwundanye deza. Wow, this is a good news. Abakuzi ba filme ndundi abakuzi ba Kanyana urumva yuko there is a truth behind the camera or behind their lives. Urumva ko Kanyana afise umukunzi bakundanye deza. But we guys tuzi yuko Kanyana akundana na Mr. Sami. I don't know what kind of a story is this. Story iba inshasha kuri jewe. Iba inshasha cyane. N'abakunzi ba Kanyana, abakunzi ba filme ndundi bari bazi yuko Kanyana na Sami vuba bagiye kwambikana impeta. The truth is that Kanyana afise umuntu bakundanye imyaka 2. Uyu muntu yoba abangaha mu Burundi canke hanze y'igihugu? No muntu ariko. Ego no muntu. Nta nakimwe rero. Ugaze ngaho muca mwihinyishu urumva umuntu ari umurundi kenshi baramuvuga bakavugana umurundi aba mu Burundi ariko atamuzwe akaba mu Burundi. None ivyo byo kumbaza yaba cyanyagirana kutambagije aba kumutanga aba mu Gihosha unakugena umurundi aba ikigoma canke aba mu Burundi kuko twe twabonye Kigoma Rigoma n'u Burundi ni hamwe gusa kenshi abaraha mu Burundi. Okay, bakunzi ba filme ndundi bakunzi ba Kanyana bakunzi BTV yacu muri kuri ikiganiro Kanyana uno munsi twashimye kumpamagara kugira ngo atubwize tuntu n'utundi n'ukuri muri we. Byinshi mumaze kubimenya mumaze kubyumva kandi muri commentaire ndibaza nta majambo menshi kuko murashobora gusubira kandi kumubaza Kanyana kutubeshe tuzi yuko Sami ari umukunzi wawe mwakundanye kirekire ariko rero Kanyana tugarutse ngaho nyene kwa Mr. Sami akabazo kamwe gakunda kenshi mpora ndakabona no mu commentaire mu biganiro wagiye ukora mu mwaka uheze kuko wari umaze iminsi myinshi udakora ibiganiro no munsi nashoboye kuronka nuvuga ni chance gusa kumuhamagara Kanyana akemera urumva ndi umunyamahigwe. Kanyana Sami nkuko avuze ufise umukunzi mukunda imyaka 2 Sami ni umuntu kuri wewe mwara strugglinze mu buzima burebure cyane kandi bumvise Kanyana baba bumvise Mr. Sami
bavuze Mr Sami baba bumvise Kanyana. Mbe akabazo naka, kuva mutangura filme cyangwa kuva mutangura kumenyana jusqu'à la fin y'ubuzima bwanyu, nuvuga muri friendship, ninde yigeze kudating cyangwa hoba hari umuntu yigeze kudatinga uwundi hagati yanyu, cyangwa mwarigeze kuba mu rukundo base na rimwe? twari mu kazi. Yeah, ndazi mwari mu kazi, but sometimes you know things happen. Hari ibintu biba gusa ugasanga birabaye kandi biraheze. Harigeze kuba dating hagati yanyu cyangwa byabaye ubugenzi kugeza ubu? Nacishura gute baje? So ejo kiganiro umwe turaza kugiheba. Ugihebye uba wirukanye abafanzi bawe? Kiganiro umwe turaza kuvugana tugifuta. Abakuzi bakanyana mwumvise ari gusaba dufute ikiganiro. Baba dusubira mu buzima mu kazi gusa. Dusubira mu kazi turagana n'ibi bintu. No, ariko icyo kibazo ni ikibazo Ni ikibazo cyoroshye. kinoroshye ariko gusa mbanzi ni ibyo mvuga biragoye ko mubyemera. Oya, So reka ndakubwiza ukuri. okay. Twahuye niko nangiye gukora ikiganiro na Ciza. Ciza. Ya no twahura na Sami. So twaraganiriye mu nyuma ndambwe ati jewe nishakira akazi kwera, ndashakira amafaranga, ubuzima Jesse ashasi sawa cyane nino minsi, rero ndashaka kundondera akazi sawa kandi akurondeza mbwa ndamusaba akazi ka journalism acambwira ntibyo kunda kubera ko dusa n'ababihagaritse ariko uza gukina filme sawa. Ndambwe bya filme vraiment ntavyonzi ko ndabishobora ariko nta kibazo noza. Sivo planshitse muri Rukundo TV baca bampemba wanashira marakoze nagize amahirwe batangura kumpemba fresh, kazi kagenda neza, turakorana tuba inshuti uko tugenda turaba inshuti tuvugana basi naga content uko nuko tugakora fresh. Kandi yarafise umusheri cyo gihe cyose, yarafite umukobwa bakundana, abakobwa bakundana yari umugenzi, barabagenzi banje. Numva kujya kuno bababwira jeje bakundana na Sami uko nuko nabo baca baza kunyegereza kugira ngo bumve ko byo bari byo umwe uko ariko nta tukaguma turi sawa mu nyuma bagakundana n'uyu twanya nuko nta by'ubusheri twagiye nico gihe cyose Kugeza ubu twarakoranya akazi fresh karagenda neza. Ndashimira Imana aho ngeze n'ukuri kubwiwe muri filme, ndamushimira. Jojo Kanyana. Jojo Jaja. Urumva ko izina rya kane ririyongeye. Tuyisenge Jacqueline Kanyana. Jaja ariwe Jacqueline. Ni kuvuga ni nickname Jaja Jacqueline. Ni Jacqueline byavuye kuri Jaja kujya kuntu ajejeje ni rya kera bampamagara Jaja Jacque abarambirwa kumamagara Jacqueline numva baririrerire barambaye Jaja. Okay, bakunzi ba Jaja Kanyana, murumva yuko ababwirije ukuri muri commentaire, kuwuza ukuri muri mwebwe agerageze basi yandike basi n'akajambo gato avuge Kanyana aratubeshe. Oya bavuga ndababeshe kuri byose, nanavuze ati Kanyana aratubeshe ayumva ndababeshe kuri byose. Urazi kubera iki? Kuko nuri kukubaza aracafise amakenga kuko nabajije ego ntimwakundanye ariko nta muntu hagati yanyu yigeze kugira ibyiyumviro basi byo kuvuga dating uwundi. Wowe wibaza ko ari nde? No, I'm asking you ask me back. Cheni kukubaza kandi wewe kubwawe urashobora kuvuga jewe ico ciyumviro ntikigeze kinza no mu muntu yo kuvuga ngo je nkundane na Sami canke Sami ingene namubona n'imyaka twabanye muri filme ntiyigeze agira ico ciyumviro cyo kuvuga dating nanje. Ako niko kanodo. So to ibyabaye byose twabifata nk'akazi. Yeah. No kudatingara mwabifata nk'akazi. Oya kandi byo no tuba turi ngaha twavuga urumva noho yombwira ijambo cyangwa nkamubwira ikintu turi ngaha wumva ko nta kintu nakibaza mwabifata nka content. Okay. Umva sishobora kuvuga ngo niyo shobora kuvuga ngo je naramwiyumviriye cyangwa uvuge yaranyumviriye kuko ivyo twaba turimo yabara ama content gusa nta kindi.
umva nawe nyene ndazi vyomugora kuvuga ati yuba yaranyiyumviriye Jaja canke je mvuga ati yuba yaranyiyumviriye ye basi ivyo vyongora pe. Jaja Kanyana igidutangaje ni kimwe, Jaja Kanyana ntagara, ariko tumenyereye abakobwa bamaze kuba muri filime bamaze kumenyekana cyane bategerezwa kugira akantu kugara. Wewe ni giki ca special kiruta abandi maybe muri skills canke mu mibereho catumye wigaragaza nk'umuntu utagara mu bantu? Ico bari giki? Oh, sishatse kuvuga ko abandi bagara canke sishatse kuvuga ko ntagara, sivyo? Ariko umuntu n'uyundi ndugu yangu ngare mushira ahantu hajenyene mu ntebe basi muri kendi ko ndabagara ko rega tutari kumwe namwe nta kintu na kimwe ntabwo ubuzima ntiburyoshe kandi ubuzima buryoshwa n'abantu. Nta kazi wokora wenyene utari kumwe n'abantu. Kanyana, abantu benshi baravuga filime ndundi ntitera imbere ntigera itera imbere, ico kintu wowe ucumva gute? Nta bantu bobivuga ubunye man, nta bantu bavuga ivyo kubera ko sinibaza ko babivuga kubera ko dohe turaraba tugitangura filime baho biriko biragera sico kimwe abantu baraje gukina hanze baje gukina ibindi bihugu. Nimba ivyo biba umva gute ntitera imbere gute? Okay, tumenyereye yuko iyindi migwi nko muri Tanzania mu Rwanda usanga bafise amakolabo y'imigwi myinshi, ariko ngaha mu Burundi tukaba tubibona haki, ni kuvuga umuntu wese arigumira ku mugwi wiwe. Wewe nka wewe ukivuga ku iki? Kare niko vyari bimeze ariko ubu biriko birahera. Uwo mpagarorero nk'imigwi imaze kwiyunga ubu bakinana oya umukinyi umwe arashobora kuva ino akaja gukina hariya ubundi umukina pana ngo umugwi wiwe n'uwiwe ngo ihurire ha oya umukinyi hariya ashobora kuja gukina ga bivanye n'ukuntu urumva. Nimba hariya bankeneye barambatse hama nkagenda nimba bariya tumukeneye turamubaza hama kaza usanga benshi bariko barigenga. Je nibaza ico kirakunda kuko abakinyi benshi nta makontra bafise mu migwi. Tuvuze nka kujya wosanga mu mugwi umuntu afise kontra mu mugwi, ariko umukuru wa timu akavuga jewe nkeneye yuko nzoza nkorana collabo n'amatimu yose, ni kuvuga iyi timu ikeneye umukinyi wanje inshikire insaba umukinyi ndamuwahe hama zijya pourcentage ndaraba ingene zinjira ndaba ingene hava ko amahera y'umukinyi n'amahera ya team ya group, kuko ndabyo muri Tanzania kenshi Kanumba nta groupe yarafise, Ray nta groupe yarafise, bari abantu babiri ariko mu buryo babamenyemo bari bazi yuko bakina mu mugwi umwe urumva, ariko nta mugwi bari bafise, ni kuvuga karaga team yari hariya muri Tanzania bayita teamwork, ni team y'akazi. Si bwa butimu buvuga ngo amagroupe ibiki. Niyo mpamvu wasanga muri filme Kanumba bamugira umuacteur wa filme zitanu, izindi filme zitanu bakagira umuacteur principal Ray, iyindi filme bakamugira ntuze uwundi muacteur bakamushira filme zitanu. Ariko turavye mu Burundi kenshi iki kintu kirabagora cyane, hoba hariho kandi ko kuvuga jewe sinkeneye yuko nakatera imbere canke turacari muri za nzira nyene zo kuvuga jewe ni jewe sinkeneye uwundi. Ni jewe nyene niko tukiri. None nk'ico wowe nka Jaja Kanyana wohanura iki nka timu zose ziri ngaha mu Burundi? So gusa ariko nsubiye inyuma uko vyari bimeze kare gatobwe nta makontra menshi kwanza dufise ngaha mu Burundi, se abantu bafise amakontra mu bakinyi ba filime base ngo bafise amakontra si benshi, usanga ari bakenya, usanga bari muri kontra, kandi no kuba muri kontra kenshi birakubuza hari ibintu bimwe mwe basi udashobora gukora bivanye n'ukuntu urumva baca bino bakwikumirako hariya kandi bakakwikwegerako urumva wowe wagukeneye wakaca vyanga umva nawe ntushobora kuronka ukundi kandi naho harya uri nyene kandi ntibanakorohereze gukora uko ubishaka niko uvyiyumvamo. Mugabo ivyo vyari kera kwanje ivyo nageze kubibamo nkikora muri Rukundo TV tukiri muri contrat ya Rukundo TV ntabwo byari byoroshe kugira uje gukina ahandi,
nubwo uvyashika ukagenda amahera baca basaba umuntu aguhamagaye wasanga ari menshi cane ku buryo uwo muntu avuga ati oya sinagukoresha kabiri kubera ico kibazo, ariko ubu urumva wewe utari muri contrat baraguhamagara. So je novuga ati ni igihe kitaragera kandi urazi nta muntu yirukanze ibihe, nico gihe kizogera natwe twisangiye ku buryo turiko twakora n'ibi turiko turabamo. Ubwa mbere nitwe tubibayemo kandi ubwa mbere badutangwa namwe barazi ko bitari bimeze uko, kubera ko nabo nyene uza wumva bakubwira ati ko abantu bashasha bariko baraza aribo bariko baraduga cane gusumba twebwe twatanguye kuva kera. Nawe ukaca ubitaha urumva barakoze barakora barashiramo inguvu nyinshi baragwana bageze aho batsinda ariko tuba turinjiriyemo turajanirana, ariko baradutanguriye baratwimbira umushinge bonyene kora batanguye kera bararusha bakoze ibintu byinshi kuko twaje tutaruha nubwo dukora ariko ntituruha nkabo ivyo bakoze. Maye numva ama story batubwira twakoze aha twakora uku vyagenda uko, aho uravyumviriza urabona n'impamvu bashaka kuba bonyene bararushe. Rero hari igihe bazobona ati ubu natwe turakeneye ko dukora uku nuko dukora nuko kandi ubu biriko biraba urashobora gusanga n'umushefu wa team wanashima akava hajya akaja gukina mu yindi team akava hajya akaja gukina mu yindi team kandi fresh. Nongera nkurikirana filime neza ngo uzibone. Jaja Kanyana umaze gukina filime zingahe na Fanny Lavine? Umaze gukina muri filime imwe kwa John K muhuriramo na Fanny Lavine? Yeah. No, mvuga muri team ya Fanny 3F yeah. Bina narimo ndaja gukina. Hoba hari impamvu ituma mudakorana canke ntibirashika kugira mwiyumvane mu gukina film? Ushobora gusanga ata filime barabona ko nkenewe, ariko igihe kigeza bakabona ndakenewemo ni fresh. Kuba tuvuga yuko story bagikina nizijya nyene ntizirahindurwa ku buryo bashobora kurondera abandi batera. Oya sizijya nyene bafise n'abantu benshi bariko baraforma muri timu yabo benshi cyane. Okay, tuve kuri Abel tuve kuri Fanny tusimbire kuri Abel. Maze gukina filime zingahe na Abel? Na Abel Yeah. dukinana muri timu yiwe. Ndakina Niyo bari ico kibazo nyene uhejeje kuvuga kuri Fanny Lavine? Ni urumva ni ivyo nyene bebe igihe nikiragera ndubwira ngo none je ndinde nzoje gukina hariya ndinde ni diko ndakora bariko barakora turafashanya ama partage ni fresh. Nimba tudafashanije kuja gukina hari ibindi bintu dufashanya. Yeah. Okay, abakunzi ba filme ndundi bakunzi bakanyana ndibaza ni byinshi maze kumva kwa Kanyana yababwije ukuri kandi mu gicongereza bavuga no comment. Nawe nico babwiye no comment canke ubahaye uruhusa go commenting? Naye navuga ntibatange na commentaire ntibatange commentaire. Kiga umuntu wese afise volontaire muri we afise gukora ico ashaka arahitamo ati nandike canke sinandike. Okay, reka tuje mu bibazo bya nyuma duheraheze ikiganiro. Jaja Kanyana umaze kwandika filime zingahe ubwawe bwite uvuga iyi filime nije nayanditse iyi nije nabaye umuproducer ndibaza uratawe ico nshatse kusigura. Producer novuga ko ari we yasohoye amafaranga muri filime uburyo. Ni filime zingahe umaze gutegura kubwa? Ni imwe ntirasohoka ariko. Jaja Kanyana ni umukinyi wa filime nyinshi cyane ariko amaze gusohora filime imwe yiwe naho nyene ntiranasohoka. Naho nyene ntirasohoka. Yo bari kibazo nyabaki. So ndafise n'indi yanditse nahejeje kuyandika byose ndapanga n'abakinyi ndavuga ati umuntu uyu nawe nyene narababajije ko twoshobora kuyikorana baranavyemera nayo nyene sivyo, ariko gusa sindakwiza buryo kugira ngo ndayikore. Jaja Kanyana twumvise yuko afise partner bet turazi umu partenaire mwiza novuga umuntu uvuga mu Kirundi ngo umwunganizi uko bivuga sa umunganirizi sa wawe murakundana mufise imyaka 2 muri rukundo wewe navyo uri kurazana mu kazi n'ibifatanye oya aragusapotinga
muri filme canke aramaze kukubuza guheba filme? Nta n'umunsi. Mbeho ko atarakubuza gukina filme canke performinga muri ibyo ari byo byose bijanye na industry, ho nturigere umubwira ico kintu kugira ngo urabe yuko uburyo bwoboneka bwawe gusohora izi filme? Kuko ndakumvise neza, numvise umengo ikibazo gihagaze ku buryo. Sawa, ndasubiyemo hanyene. So kumubwira urashaka kubona iki kintu ushobora kutakunda, wowe nyine ukacibona ukavuga iki kintu naho ndakimubwira sinokivuga kubera ko sinokivuga ndakivuga kubera ko urashaka kuba uri kumwe n'umuntu ukabona ati ubu buryo kweri sawa cyane, cyangwa ukavuga ati ari muri ibi sindamugora, sinokurirwa ndamuvangira mu ibi navyo, kandi urumva byose nivyo ndingene. kandi kindi naco twe turi mu kazi turakora twe twenyene go twazi nico kunda, impaka tuba dufise abandi bantu bagudufasha, kandi si impaka nyene ngo urumva ngo ni impaka ngo ndamubwire ngo oya ngahise ngombwa. Jaja Kanyana, iki kiganiro araza kukiraba, uyo nyene uriko uravuga naho namuvuze izina, atakiravye naho araza kukiraba, uramuzi nako nawe iri ni banga riri inyuma ya cameraman. Okay, araza kukiraba ikiganiro, atakiravye naho arashobora kucumva ku bandi. Me ikibazo niki ho kwiserukiza umuntu akavuga je narabye ikiganiro Jaja Kanyana ndumva afise impano yo kwandika filme, ariko ikibazo gihagaze ku buryo je nshaka na musupporting, umu partner wawe ntashobora kubibona nabi? nta kibazo na kimwe kihari, kuvuga umuntu wese arahawe ikaze kumusupportinga Jaja Kanyana. Kandi rero ni ibintu biryoshe, ni ibintu bimeze neza kumva hibonekeje umuntu yitwa yuko ari umwanditsi wa filme ari igitsina gore. Kenshi tumenyereye abanditsi ba filme n'abahungu, urumva buri munsi urabye n'abahungu, ariko abakobwa ugasanga ni bake. ariko bariho ariko ntibibonekeza. Kenshi muri filme usanga ari bake banditse ngo realisateur story, kenshi usanga story ari urashobora gusanga ari abakobwa, ariko rero hari ikintu gitandukanye ngaha. S'il vous plaît, kubona umuntu yanditse story ntiba bisiguye ngo niwe yateguye filme. Umuntu je nashobora kuzanira story, ebana je mfise histoire ivuga yuko hari umugabo yarafise umugore wiwe apanze, nyene inzu akaba murira umugore wiwe, bikanashika ukwezi guheze ntamurisha amahera y'inzu, umugabo akaguma yimvira kubera iki nyene inzu atandisha amahera. Nkiyo histoire nahejeje, hakaca haba rero umuntu aza kwidevelopa n'umuntu aza gucreatinga amascenario. Urumva ni ibintu bitandukanye, kiza kubera ha canke haza kubira twebwe rero dukeneye ujya muntu aza ari umwanditsi wa byose, ashobora kwandika byose. Urumva je ndashobora kuba mfise story nkayidevelopa, nkandika amascenario, nkandika scripting, nkandika the location n'impuzu abakinyi bategerezwa kwambara. Urumva gomba niyemeye kwandika, urumva mba niyemeye kuba umwanditsi akomeye. Wewe ukavuga yuko hari abakobwa bamwe ari abarealisateur gusa, si benshi tubona nga mu Burundi. Si benshi. Je kuri no mwanya nkeneye yuko mbona kuri screen hajya Jaja Kanyana muri crew, mbona Jaja Kanyana history, Jaja Kanyana director, Jaja Kanyana. Urumva uretse directing ngene biraruhisha. Ni kuvuga wewe ntavyo ushobora? Oya, sikuvuga ngo ntavyo nshobora, kubera ko ni filme twakoze nje na directing. Numva yuko ndimenyereza, ariko gize ku mugwego. So urumva biraruhisha mu mutwe, kandi rero nko kukuntu rero tuba tuko turakorana n'abantu nyene tuba turi kumwe cyane, uvura mbigira iki cyumva umuntu kumukankamira birangora. Oya nana kimambwe hawe navyo nikuregira sibyo. Riva wewe yarabakubita n'inkoni. Oya ngo Riva yigeze gushaka gukubita n'imbari ya bere inkoni sinzi. Apana. Gusa nagakuru gusa numvise. Gusa siwe urumva uri kura directing hari gihe utigumye urumva. Okay, Jaja Kanyana, murakoze cyane kubyo mwatubwiye. Reka turangirize kuri aka kabazo ka nyuma, turabe yuko twosozera ikiganiro cyacu. Lulu yakinanye na Kanumba kimara gufa, yaciye aba umwanditsi umudirector akomeye. Nubu numwanditsi kuvuga n'umuntu azwi mu bintu bya filme yuko yandika kuri no mwanya kurwego.
Jaja Kanyana nawe akaba avuga yuko kudirectinga bigoye sinzi biraruhisha bisaba inguvu bisaba inguvu urumva kandi yuko kumenyereza bisaba kumenyereza. Mbe wewe muri kariyere yawe ya filme ni igiki ugiye gukora, ni igiki ugiye gutegura kije gutangaza abantu bose bamuzi nka Jaja Kanyana bavuge jewe Jaja Kanyana banyitege muri 2025 njenje nk'undi muntu? Rasi kintu kimwe namaze kubona muri ubuzima, ahantu hambere tunanirirwa ni ukuvuga ikintu utaratangura. Irya niyo ntango ya mbere yo kunanirwa. So reka duhana umwanya gusa, nta kindi navuga. Ibikorwa basi ntibyaboneka byivugira, kubera ko si kenshi abantu tuvuga ikintu ngo tunagishikiye ko wanashema. Sinzi aho bipfira, sinzi ko ari aho biba byagiriye gute, ntaho nzi. Ariko je ndamaze kubibona kenshi, iyo tuvuze ikintu birakunda kuba mu nyuma ugasanga ico kintu kigenze neza, kirafuye wanashima wanakoresheje n'inguvu nyinshi kugira ngo ukore ico kintu, aho ukisanga ico kintu cabaye nabi. Rero hari ibintu byinshi twavuze bitari bikenewe nuko tunanavuga. Hari ibintu bibi twakoze hari ibintu twakoze bitari bikenewe ko dukora, ariko ntituri busubire inyuma ngo tubifute canke ngo tubihindure, ariko turiho kugira ngo tubeho uko tutabayeho nyuma, dukora ibyo duhindure, dukora ibindi bitandukanye n'ibyo tutakoze twari twarakoze kera. Nta kindi navuga cyane. Okay, sakabazo ngiye kuvuga gusa akajambo ka nyuma kugira mpera ikiganiro. Tuyisenge Jacqueline. Jacqueline gisiguri. Ewe ni Yakoborina muri Bible. Ni kuvuga ni izina risigurira irindi zina. Ni izina risigurira irindi zina. Yakoborina, Yakobo, sinzi icyo gisigura. So muri Bible irabizi Jacques ibyo. So bari bagiye kumbatiza kubera ko je bambatije narakuze ko papa na mama bagize ubugeni, basi ndiho bigeje kuja kubasengera muri eglise niho je nacambatije. So kubera ko twari kuba turabatiza turabana batanu tuvukana icyarimwe, papa umva ku mazina kujya kunakubwira ati mwituku Patira avuga iri zina oya basi mu mwituku cyo bararenyeta Jacqueline bisigura bakwise izina, ariko in deep wewe nta nsiguro baguhaye kuvuga jana basi kupana kuvuga ngo bayimpaye mbazane imyaka mfise ngenegana nkaba narasibe basi ngo ndanabirondere ngo numva ati Jacqueline ni iki oya. Okay, reka twitege yuko Jaja Kanyana ariwe Tuyisenge Jacqueline izina agiye kuduha insiguro mu bibindi biganiro bikurikira, kuko muzongore ntishobora kuvuga yuko iyo bafise izina ridafise insiguro nibiki. Okay, bakunzi ba Jaja Kanyana, bakunzi ba Indundi Film kuri Nason TV official, tugiye kuza turabazanira real life real story. Uno musi turi kumwe na Jaja Kanyana, ejo tuzobazanira uwundi. Behind camera ni The Killer. See you.